Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri umunsi wa gatatu itariki 7 z'ukwa gatanu mu 2025. Inyuma y'uko wahoze ari umwungere wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco ajyamye ukuboko kw'abagabo mu kwezi guheze, ihwaniro ry'abakardinale ryakoranye Vatican kugira hatogwe umusubirizi wiwe. Mbega ayo matora azwi nka conclave agenda gute? Kwa mategeko ya Kiliziya asanzwe abitunganya nuko atogwa n'abakardinali. Abakardinali nabone si bose nababa batarashikana imyaka 80 no bafise ubwo burenganzira bwo gutora papa. Abamuka ku bami batwaye Burundi baba ku mugabane w'Iburaya bavuga ko umuti w'ibibazo vyugareje Burundi ari uko bagarukanwa intwaro ya cami Republika ikahava, kuko vyagaragaye ko vyayenaniye gutorera umuti ibibazo bihanze abarundi. Tubafitiye n'ikiganiro cabaza muganga muri aya makuru ayobowe na Mark niyo nkuru. Nido ivyo vyose ni mukanya Jacques Niyitegeka aje kudusomera yavugwa ku isi. I Vatikani hatangiye inteko nkuru y'abakardinali igamije gutora umupapa mushya wo gusimbura Papa Francis uherutse gutabaruka. Abakardinali 133 bemerewe gutora ubu bari mu rusengero rwitwa Sistine, aho mu mwiherero ukomeye cyane bagiye gutora umupapa mushya. Itora rya mbere riraba mu kanya kari imbere, ariko bishobora gutwara iminsi myinshi kugira ngo atorwe. Muri misa yabanjirije itangira ry'inteko nkuru, umukardinali kuri abandi Giovanni Battista Re yasabye bagenzi be kwitoramo umupapa ufite ubushobozi bwo kurinda ubumwe bwa Kiliziya Gatolika ngo muri bino bihe bikomeye mu mateka. Amakuru haravuga ko ibitero bibiri bikomeye bya Israel byagabwe mu mujyi wa Gaza bikaba byahitanye abantu batari munsi ya 20. Kimwe kibasiye restaurant yari herutse gukora nk'igikoni rusange ku batuye aho iherereye. Amashusho ya video yerekanye abantu bishwe igihe bari ku meza. Umucuruzi yiciwe ku ntebe ye mu gitero cyagabwe hafi y'isoko ryari rimwegereye. Umwana muto ufite igikapu agaragara aryamye yapfuye mu muhanda. Nta bisobanuro byatanzwe kugeza ubu n'ingabo za Israeli. Muri Sudan, umujyi wa Port Sudan wagabweho ibitero bya drone ku munsi wa kane wikurikiranya. Igisirikare cya leta kivuga ko intwaro zihashya ibitero byo mu kirere byazahagaritse ibisasu byerekezaga ku kigo kinini cy'ingabo zirwanira mu mazi. Iki gitero cya drone kuri uyu mujyi usigaye warabaye umurwa mukuru w'intambara wa Sudani, ukaba unakusanyirizwamo imfashanyo igenewe abari mu kaga, cyafunguye urugamba rushya mu ntambara imaze imyaka 2 hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba zo mu mutwe wa RSF. Ni inkuru ya Barbara Ashaplet mugizwe na Prime Ndikumagenge. Urwamo rw'ibiturika rwumvikanye muri Port Sudan ku wa gatatu mu gitondo. Umwe mu bavyiboneye akaba yabonye igifungu c'umwotsi uva hatumbereye ikigo c'ingabo zo mu mazi ca Flamingo. Igisirikare kivuga ko categereye ibitero vya drone aho hantu, ariko ibitero vy'imbere yaho byaragemye ikigo c'umuyaga nkuba, ikambi ya gisirikare, ububiko bw'ibitoro n'ikibuga mpuzamakungu c'indege. Ku wa kabiri, leta ya Sudani irongowe n'abasirikare yaraciye imigenderanire na Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, izagiriza guha Rapid Support Forces indege zitajamwe abadereva arizo drone. Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu zirabihakana, nabo aba Rapid Support Forces ntaco baravuga ku bitero vy'iyindwi. Ariko ONU iragabisha ko bishobora kunyura akaga kari gasanzwe kugarije abantu, kuko hafi imfashanyo yose yinjira muri Sudan ica muri ico gisagara kiri ku kivuko. Uburusiya buravuga ko bwarashe indege zitagira abadereva zirenga 500 za Ukraine na misile nyinshi zarashwe n'icyo gihugu
mu munsi umwe ushize. Ibi nibiramuka byemejwe byaba ari byo bisasu biremereye Ukraine irashe mu Burusiya kuva intambara yatangira. Bije mu gihe hasigaye iminsi ibiri ngo habe ibirori birimo akarasisi ka gisirikare Moscow byitezwemo abanyacyubahiro b'abanyamahanga. Kiev isa nkaho yibasiye inganda nyinshi zikora intwaro mu Burusiya. Amashusho ya video kuri internet yerekana umuriro mu ruganda rukora insinga zitwara internet Saransk. Inganda za gisirikare kandi zibasiwe ahitwa Tura. Hagati aho abagenzi benshi baheze mu nzira kubera ko ibibuga by'indege Moscow n'ahandi bitarimo gukora neza. Guverinoma y'Ubuhindi iravuga ko yagabye igitero ku hantu 9 muri Pakistan ndetse n'ico cy'intara cya Kashmir kiyobowe na Pakistan mu rwego rwo gusubiza ku gitero cyagabwe mu kwezi gushize kibasiye ba mu cyarugendo mu gice cya Kashmir kiyobowe n'Ubuhindi. Pakistan yavuze ko abantu batari munsi ya 26 bishwe, abandi 46 barakomereka mu bitero by'indege by'Ubuhindi no kurasa ku murongo ugabanya iyo ntara mu kabiri. Ingabo z'Ubuhindi zavuze ko abasirikare batari munsi y'icumi bishwe n'amasasu yarashwe na Pakistani ko hasigaye harabaye umupaka. Ni inkuru ya Azadeh Mushiri mugezweho na Siriyake Muhawe nayo. Pakistani ivuga ko ifite uburenganzira bwo kwishura ku gitero c'Ubuhindi ku gihe no ku kibanza yo nyene izohitamo. Umushikiranganje wa mbere yavuze ko ibyo bitero bitavuye ugasotoro, hanyuma akanama kajeje umutekano kagizwe n'abategetsi bo hejuru muri leta n'abasirikare kateye akama abategetsi bo kwisi kubiryoza Ubuhinde. Pakistan ibandanya guhakana ko ataruhara ifise ku gitero cahitanye abantu i Pahalgam, ariko Ubuhinde bwemeza ko abitwaje irwanisho muri Pakistan aribo babigizemwo uruhara. Ubu amategeko nk'ay'igihugu kiri mu ntambara yatangajwe mu bitaro byose by'i Punjab. Igisirikare ca Pakistan canke ic'Ubuhindi byose bivuga ko bimaze gutakaza abantu mu rufaya rw'amasase ku rubibe basangiye mu ntara ya Kashmir. Umukuru mushya wa leta y'Ubudage Friedrich Merz na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron basezeranyije ubufatanye bwa hafi mu kurinda umutekano w'Uburayi mu bya gisirikare. Bahuriye i Paris mu rugendo rwa mbere rwa Bwana Merz mu mahanga nk'umukuru mushya wa leta y'Ubudage. Bagaragaje gahunda yo gushyiraho akanama gashinzwe uburinzi mu bya gisirikare n'umutekano kugira ngo bakemure ibibazo rusange bahura nabyo mu gufata ingamba mu rwego rwo kwirinda. Bwana Merz yavuze kandi ko ashaka kuganira n'Ubufaransa n'Ubwongereza ku bijyanye no kwirinda hakoreshejwe ibitwaro bya nucleaire ku mugabane w'Uburayi. Yongeyeho ko gahunda yose yakumvikanwaho yakuzuza izari zisanzweho bafitanye n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nina urakoze Jacques Nitegeka kuri amakuru uje kudushikiriza. Amakuru ku buryo burambuye tuyahera Vatikano. Inyuma yaho wahoze ari umwungere wa Eklezia Gatolika Papa Francisco ajyamye kuboko kw'abagabo mu kwezi guheze, ihwaniro ry'abakardinale ryakoranye Vatikani kugira hatogwe umusubirizi wiwe. Twashatse kumenya ingene ayo matora azwi nka conclave agenda, maze twakora Padiri Michel Habimana, umuhinga muri kahise ka Eklezia Gatolika asanzwe aba mu gisagara ca Cecina mu Butaliyano, maze atubwira ingene amatora atunganyijwe. Ko amategeko ya Eklezia asanzwe abitunganya nuko atorwa n'abakardinali. Abakardinali nabone si bose nababa batarashikana imyaka 80 no bafise ubwo burenganzira bwo gutora papa, hanyuma bakamutora bakurikije amategeko ya Eklezia twari dusanzwe tugenderako kuva mu myaka ya 70 kuri Papa Paul wa gatandatu. Bavuga yuko abamutora batashobora kurenga 120. Abakardinali binjira muco bita conclave bagatora umupapa. Kiretse nk'ubu abakardinali babaye benshi kuko Papa Francesco yagenye abakardinali benshi abatarenze imyaka 80. Uyu mwaka ni benshi bararenga 120. Bogirije kuba 135 bari gutora papa muri kino gihe turimo. Mugabo bavuga ko 2 bagwaye batashoboye kuza. None rero abatora papa muri iki gihe tugezemo ubu ni 133. Babwiriza kuba 135. Nabo rero nuko bigenda, uwo batora ashobora gutora umukardinale muri bo,
hagatora uwundi mukaridinari atari muri abo 133 batora, ni ukuvuga arenze imyaka 80, canke bagatora umusenyeri kanaka. Nta mategeko ahari yo kuvuga ati batora umuntu ameze uko canke ameze uko. Mugabo baraja hamwe abo bakaridinari batarenze imyaka 80, bakabanza bagasenga kugira ngo bayoborwe na Mutima Mweranda, hanyuma rero bagatora uwo bahurije ko niwe Imana ibidutoreye kugira ngo abe mu kibanza c'umusubirizi wa Petero Mweranda. Yezu yaragije ekleziya yiwe. None umupapa mushasha atogwa hashingiwe kuki? Umupapa mushasha ntaco bashingirako, gikuru nuko aba ari umukirisu w'umukatolika. Hanyuma turiko turaraba ingene vyagiye biragenda usanga avuye mu bakaridinari, mugabo arashobora kuba n'umu archevêque avuye mu yindi diocese, arashobora kuba n'uwundi musenyeri, mugabo ntibikunze gushika, mugabo navyo birashobora gushika agatorwa inyuma y'umugwi w'abakaridinari. Nta mategeko ahari yanditse ngo umupapa ngo abwiriza kuba kwijibinga, abwiriza kuba ayo mategeko ntayahari. Bishobora gutwara umwanya ungana gute kugira papa mushasha aba yatowe yemezwa? Papa yatowe, ahejeje gutorwa bakamara kurekura wa mwotsi wera uva mu gasengero bita Sixtino k'i Vatikano, hanyuma bakaja imbere y'ishengero hakoraniye bakavuga ati narinje twari tubamenyesheje inkuru nziza ko turonse umupapa mushasha yitwa kanaka. Ubwo nyene uwo mupapa aba yabaye papa. Bukeye mu gatondo canke uca asoma imisa muri uwo mwanya nyene tuca dutangura kuza turasoma imisa tuza turavuga iyo zina ryiwe. Abakaridinari baba bacikana imyaka 80, bobo baremerewe kwinjira kibanza kiba kiko kiraberamwe amatora? Oya, ikibanza kiberamwe amatora hinjirayo abo bakaridinari bonyene, kandi nabone bakugaranwa kumbure n'abajeje gutunganya guhagarara ayo matora hagati yabo. Mugabo urumva barabagenwe, mugabo ku by'ukuri abafise ijambo mw'ayo matora nabo bajejwe gutora bakwije ibisabwa, nabo rero baheza bakiyugarana kandi bagasohoka uwo mupapa yabonetse. Tukiri kuri iryo togwa ry'umusubirizi wa Petero Mweranda, bamwe mu bakiriso b'agatolika bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko hageze ko haboneka umupapa w'umunyafrika kandi w'umwirabura. Kuri jewe habonetse umwirabura w'umunyafrika vyoba vyiza gose. Niko navyiyumviye, nico cifuzo nifuza. Ikintu tushaka no gukomeza inyigisho zo gukundanisha abantu, ariko jewe ari ikintu ntemera kiyaca abantu cyuko abakobwa n'abakobwa barongorana n'abahungu barongorana, cyangwa abapadiri baze kurongora baze kugira mariage. Ico sinogishigikira ko yoza gishigikira nawe, sinokwemera ko yoza gishigikira. Wihebeye Imana uba wihebeye Imana. Urabona yuko bama batora abapapa mu bantu b'abazungu batigira batora mu birabure. Abazungu bama yumvira ko bafise ubumenyi burenze ubw'abirabure. Orosivyo novuga ati hajya ikintu cyose kiba ku bugombe bw'Imana. Kuba papa yarahari yarashengeye ni kubwo bugombe bw'Imana. Ndizera yuko neza kandi ndazi yuko neza ugiye kuhaza, ndibaza hari bizohinduka kuvyo yaramaze gukora canke yaramaze kuhashira kushinga nk'amategeko. Kuco noba namuneguye si jewe jenyene ndetse n'abandi. Ni iki kintu cyo kubakana canke kurongorana kubahuje ibitsina. Ndibaza neza yuko uwuje hari icyo azohindura. Wanashima nk'ubu numvise ngo habonetse umupapa w'umunyafrika, je novuga ati notambira ku rukuta nka ya ndirimbo y'abatanzania, woza kandi kunatambira ku ruhome, nubwo biri kuvyonezera cyane. Sinzi iyo vyankira, ariko Imana yonyene irazi ko vyokundira. Mugaje nk'umwana w'umuntu sinzi iyo vyokwankira, sinzi iyo vyankira kugira umupapa w'umwirabure ntaboneke, ariko Imana yonyene nyene n'umuremyi irazi aho bizokundira, kandi afise kwizera ko bishobora gukunda. Ni ryabanga ry'Imana nyene, nsaba nyene Imana ko umupapa w'umunyafrika. Ni saa 11:44 muri studio za BBC London, ni saa 12:44 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato.
Tubandanyiriza amakuru yacu ku Burundi ariko tuyafatiye ku mugabane w'Iburaya. Abamuka ku bami batwaye Burundi baba ku mugabane wa Buraya bavuga ko umuti w'ibibazo vyugarije Burundi ari uko hogarukanwa intwaro ya cami, Republika ikahava kuko vyagaragaye ko vyayenaniye gutorera umuti ibibazo biri hanze abarundi. Nyamara mu buserukizi bw'u Burundi mu Bubirigi hoho suko bavyumva. Basaba ko abo bava mu nda y'ingoma gushira imitahe mw'iterambere kuko ari vyo vyokiza Uburundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Alain Majesté Barenga ari Buruseli. Abarundi baranyotewe ubwami n'ukuri burya ubwami ni bwiza cyane kuko buhwanisha bose. Uwo n'umuganokazi Rosa Pora Iribagiza mushiki wa Rwagasore Louis incungu kwikukira ku Burundi. Umuganokazi w'imyaka irenga 90 yemeza ko abarundi bashashaye ubwami kugira buze gusahiriza aho Republika yananiriwe kubatunganiriza. Weco kimwe n'abamuka ku bami batwaye Burundi bemeza ko ibibazo biri mu Burundi atawundi muti ataruko Republika yosubirirwa n'ubwami nkuko Bakari Abdara aba mu Birigi avyemeza. Haje ubwami mu Burundi abarundi botora koyo. Raba n'ibindi bihugu rero mu ncamake bitwagwa n'abami n'amahoro baratekanye. Hamwe yogaruka je ndazi ikintu citwa ubumwe n'umutekano vyotsimbatara kandi vyogaruka mu gihugu hanyuma abene Burundi bakaryama bagasinzira. Sindoto mwibaza ko bishoboka. Ikintu cyose kirashoboka n'umwirabure yaratwaye Amerika kandi batari bazi ko yotwaye Amerika. Ibintu byose birashoboka. Na Innocent Harerimana arongoye ishiramwe ry'abamuka ku bami ba mu Birigi atanga karoyo ku mwami byashika akiya ku buzima y'igihugu vyamunaniye gutunganya kugira abandi bamukorere mu ngata. Ico naco ngo muri Republika kikaba kidashoboka. Umwami yatwara yavuganye n'abandi bose ahame bara abademokrate. Kwihubuki ni ikintu gikomeye cyane byasigwa yuko umukuru umutware atagishoboye kubera imvu naziriya abagabanyamagaba bavuga bati Mutama harageze ko utanga kwihubuki cya ikintu cekana yuko atizirikani ngo agume yizigiye kugutwara gwashaka guhebera abandi kandi akekana yuko yatwariye igihugu atatwaye gatwe kiwe gusa yitwara inda yiwe gusa yatwaye igihugu yahejeje akaziwe yagahejeje reka habandi aho umuhungu wiwe nawe amana karage ati mwana ntuzogume uryamye kuri pouvoir urahabandi nawe yagira ati byananiye reka nukuri nkinjure nukuri barakunda igihugu cyane ko baritanga bagatanga n'ubuzima bwabo kugira ngo igihugu kimererwe neza. Basaba ko Republika yobisira ubwami harimo Karorero Nahimana Pascal wewe yabishize mu nyandiko mu gitabo yise Ingoma y'u Burundi ahamenyesha ko Republika mu Burundi ivyayinaniye. Mu buserukuzi bw'u Burundi mu Birigi hoho suko bavyumva. Dieudonné Niyuhire n'umunyamanga muri ubwo buserukizi kuri ico cyumvira c'abamuka ku bami nubwo atagiyakana avuga ko atari cyo gihe ariko yemeza ko abasenye ubwami ari abakoroni bakoze amakosa. Politique y'ababirigi ngene yari imeze c'était divisé pour régner kandi barabikoze mu Burundi gusa babikoze ahantu hose bagicuye gutwara ari muri Kongo cyangwa mu Rwanda ni ibintu byari byateguwe itugume hahandi uko wese ahari yoza aravuga neza igihugu cacu baza barakivuga nabi mwebwe ubishoboye bazana ubutahe igihugu gitera imbere. Umwami wa nyuma w'Uburundi akaba yabaye Ntare wa gatanu Karori Ndizeye akaba yahirizwe kwa 28 ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 1966 i Buruseli mu Birigi. Alain Majesté Barenga. Urakoze Alain Majesté Barenga. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro c'inkino mushikirizwa na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza mwese abateze amatwi BBC. Amakuru y'imikino aribanda ku bikombe byo ku mugabane w'Uburayi. Ikivugo cyane no gusezererwa kw'ikipe ya FC Barcelone muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cya Champions League. Barcelone yaraye isezerewe n'ikipe ya Inter Milan yo mu Butaliyani itsinze ibitego 4-3. Wari umukino unogeye ijisho kandi wabonetsemo ibitego byinshi ugaragaramo ubuhanga bukomeye bw'abakinnyi b'amakipe yombi. Barcelone
yabanje gutsindwa ibitego 2-0 irabyishyura, ndetse hasigaye iminota 2 ku minota 5 y'inyongera yari yongeweho. Barcelona yari yoboye n'ibitego 3-2 mbere y'uko Inter Milan yishyura icyo gitego, umukino urangira ari 3-3. uko ni nako byari byagenze mu mukino wa mbere. Hongeweho iminota 30 Inter Milan ibonamo igitego cya kane isezerera ityo Barcelona. Ni ku nshuro ya kabiri mu myaka 3 Inter Milan igiye gukina umukino wa nyuma wa Champions League, ikazahura niza kurokoka hagati ya Paris Saint-Germain na Arsenal. Amakipe ari buhure ku isaha ya 3 z'ijoro ku masaha y'i Kigali ni Bujumbura. Paris Saint-Germain yari yayitsinze igitego 1-0 mu Bwongereza ku kibuga cya Emirates. Arsenal irashaka kwemeza abakunzi bayo nayo igerageza gutsindira mu Bufaransa. Umukinnyi wayo umwe mu bo igenderaho bo hagati, Thomas Partey, yagarutse mu kibuga kandi ashobora guhindura byinshi ku bitaragenze neza mu mukino wa mbere. Gusa rutahizamu wa Paris Saint-Germain Ousmane Dembele nawe wari wagize ikibazo cy'imvune aragaruka mu kibuga. Uyu musore w'imyaka 27 y'amavuko watsinze igitego mu mukino wa mbere ntiyakinnye umukino Paris Saint-Germain yatsinzwe na Strasbourg mu mpera z'icyumweru muri shampiyona, ariko ngo kuva ku wa mbere yatangiye gukora imyitozo n'abandi. Dembele yagiye muri Paris Saint-Germain avuye muri Barcelona muri 2023, kugeza ubu niwe ufite ibitego byinshi muri Paris Saint-Germain, ibitego 33 mu marushanwa yose. Soreze ku mikino ya kimwe cya kabiri yo kwishyura mu gikombe cya Europa League yo izaba ku munsi w'ejo. Ikipe ya Manchester United izakira Athletic Bilbao. Intego ari ukugera ku mukino wa nyuma kuko United ifite impamba y'ibitego 3-0 yatsinze mu mukino wa mbere ku kibuga cya Athletic Bilbao. Undi mukino ukazahuza ikipe ya Bodo Glimt yo mu gihugu cya Norvege ikina na Tottenham, nayo itwaye impamba y'ibitego 3-1 yatsinze mu mukino wa mbere. Mu gikombe cya Europa Conference ikipe ya Chelsea izahura n'ikipe ya Jagaden yo mu gihugu cya Sweden. Mu mukino ubanza Chelsea yari yanyagiye ibitego 4-1. Mu wundi mukino muri icyo gikombe Fiorentina yo mu Butaliyani ikazahura na Real Betis yo muri Espagne. Betis yari yatsinze 2-1 mu mukino ubanza. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana, BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana. Ubu naho tubahonje kuri unanagweje. Mu kiganiro nana cyo kuri wa kane twabateguriye umugisha wo kwakira umukobwa ukiye nk'umumarayika urawutwimira ikisereya ngo ukiye nk'umumarayika wa wambaye neza urasa neza. Aha. Niba uko ntaheruka kukubona kubera ko nkora ijoro nkagera hano wagiye mu kazi, usigaye usa neza cyane rwose. Uzi ko ayo magambo mbwira utemerewe kuyambwira ariko atana kubera ikisereya. Ni 12:45 kuri BBC. Ubu naho dusubiza ijambo Alain Majesté Barenga mu kiganiro c'abagore. Kaze mwese bakunzi ba radio BBC gaza miryango. Kino kiganiro c'abagore tukiremesheza i Buruseli mu Birigi, aho abagore bijuka urwego rw'abashingantahe. Mu rwego rw'abashingantahe abagore basigaye bagwinjira ku bwinshi ku rwego rw'abashingantahe rwatira urugo umugabo cyo kimwe n'umupfasoni wiwe, bose bakarahira kuba abashingantahe. Mu kurahira bakarahira bavuga ngo iryo banganzo rirangurana ubuntu n'ubupfasoni, umwete n'ubwira, impuhwe n'ubuvyeyi, ntunganiriza bose. Nzokwama nkunda igihugu canje, ndagikingira abansi, kandi mpagararira imfuvyi, abapfakazi n'abakene. Ibanga ndaryemeye, ninarimena rirazomena inda. Yamarara ubwihengeshanya mu Barundi b'amahanga batabona neza uruhara rw'umukenyezi mu rwego rw'abashingantahe. Kuri ayo makenga negereye Anwaria Sabushimike, umwe mu bakenyezi batiwe baba mu Bubiligi, ndamuhaza uruhara rw'umushingantahe w'umugore. Intaho yironse nuko wemeye gutatura amatati y'abarema amatati
intabirose nuko ubu wemeye yuko ntahe daboro uyironka ukongera ukabanza kuyikoresha mu rugo iwawe mu bana bawe n'uwo mubakanye mu kibano mu bavukanyi mu bagenzi iyo watiwe rero uba ugaragaje yuko uzoba afite ikibazo cyo azokwitura ukamufasha gutunganya none agira kwatigwa no mu mfasoni arakwemeye kwatigwa nagira ni iby'abagabo gusa ibyo byari bya kera umwana avuka nk'uwundi umukobwa avuka nk'umuhungu rero uburenganzira n'abigeme n'abakenyezi barabufise bwo guseruka bagatatura amatati kuko ubuntu nabo barabuvukana ubuntu ntibuvukana umugabo gusa ubuntu ntibuvukana umuhungu gusa n'umukobwa aravukana ubuntu kuko umukobwa umukenyezi bose barashoboye rero icyo baba bagutumye mu gihe bakwemereye ko bakwatira ni uko bakwemereye ko umushinga ntahe kandi ubwiye no kuba umushinga ntahe mu aho ubaye mu kibano mu bagenzi gutatura amatati abakwituye ukabumviriza ibyo bihuriza ko na Ariane Keza uwundi mugore w'umushinga ntahe hari icyo bifasha kuko ubwa mbere umushinga ntahe ategereza kugira imigenzo myiza cyane akaba akarorero ahabaye umushinga ntahe arazwi ishinga no kubona abandi banezerewe aho mvuka umwana ntiyaba uwumwe ni ukuvuga ngo bifise akamaro kuko nimbona umwana w'umubanyi sinzorindira ngo mvuge ngo uyu si gwanje kabushinga ntahe nzomuhanura nkuko mpanuye uwiwanje eka mbere n'abagabo batiwe nka Idefonse Ngarigari amaze imyaka irenga 10 mu rugo rwego avuga ko umugore uruhara rwiwe ari ntangere mu bushinga ntahe batira urugo kandi abakenyezi bamye bafise ijambo kera naho hashikiriza intahe cyangwa agashikiriza ijambo umushinga ntahe yaba yabihanuwe n'umufasoni wiwe muhira urugo rwiza rero nurugizwe n'abashinga ntahe babiri umushinga ntahe w'umugabo n'umushinga ntahe w'umukenyezi n'abana bavukiye mu mahanga nka Madindi ku Masabo umwe mu bafise nyina yatiwe mu rugo rwego avuga ko indero mu rugo n'iterambere vyisununura mu gihe abavyeyi batiwe ingene dushobora kugira abavyeyi b'abashinga nahe bakaba abantu bakarorero abantu bo gukurikira bo kuba bafise hafi urabona abantu benshi bashobora kuba bazi abarundi mbwa kuronka umuvyeyi w'umushinga nahe sico kimwe wo kugira umuvyeyi w'umurundi birongereza ko akantu gatonya kandi gatuma uronka umunezero abashinga ntahe bamaze kwatigwa ku mugabane wa Buraya baba 50 agitigi c'abagore kingana n'ic'abagabo kubatira urugo rw'abubakanye ubwo rwashinga nayo kavuga ko rugiye kwandikisha ubushinga ntahe mwishyiramwe mpuzamakungu UNESCO nk'itunga kama rikwiye gukingirwa patrimoine immatériel de l'UNESCO mu rurimi rw'igifaransa naco dusozera kino kiganiro c'abagore naho ubutaha urakoze Alain Majesté Barenga ndabona Jacques Niyitegeka agarutse muri studio kuduha incamake y'amakuru i Vatican hatangiye inteko nkuru y'abakardinali igamije gutora umupapa mushya wo gusimbura Papa Francis uherutse gutabaruka abakardinali 133 bemerewe gutora ubu rero bakaba bari mu rusengero rwitwa Sistine aho mu mwiherero ukomeye cyane bagiye gutora umupapa mushya itora rya mbere riri mu kuba ariko bishobora gutwara iminsi myinshi kugira ngo umupapa watowe amenyekane. Amakuru haravuga ko ibitero bibiri bikomeye bya Israel byagabwe mu mujyi wa Gaza bikaba byahitanye abantu batari munsi ya 20 kimwe kibasiye restaurant yari herutse gukora nk'igikoni rusange ku batuye aho iherereye. Muri Sudan umujyi wa Port Sudan wagabweho ibitero bya drone ku munsi wa 4 wikurikiranya igisirikare cya leta kiravuga ko intwaro zihashya ibitero byo mu kirere byahagaritse ibisasu byerekezaga ku kigo kinini cy'ingabo zirwanira mu mazi. Uburusiya buravuga ko bwarashe indege zitagira abadereva zirenga 500 za Ukraine na misile nyinshi zarashwe n'icyo gihugu mu munsi umwe ushize. Nina nanje ndabibutse ko mu Vatican abakardinale bakoranye kugira batore papa mushasha azosubirira uwaheruka kujyamira ukuboko kw'abagabo. Bamwe mu bakiristo b'agatolika bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko hageze ko haboneka umupapa w'umunyafrika kandi yirabura.
abamuka ku bwami mu bami batwaye Uburundi baba ku mugabane w'Iburaya bavuga ko umuti w'ibibazo byugarije Uburundi ari uko hogarukanwa intwaro ya cami Republika ikava kuko vyagaragaye ko vyayenaniye gutorera umuti ibibazo abarundi bafise. Amakuru yacu rero agarukiye ngaha yarayobowe na Mark niyo nkuru mwashikijwe na Nina Iradukunda mwakoze kubana natwe na Gahwana. Thank you.